Yo, it's your boy Amos Kelly, the one known in town. Nkuko mubizi rero ni wa mwanya wanyu w'ibiganiro byiza by'abastare kandi bimeze fresh. Tubabazaniye umustar ameze fresh, ariko ku ruhande rwanje ndi kumwe na mugenzi wanje Felix Kaongo. Ngigwa ko direct turirirwa turateba kuko dufise byinshi byiza kandi dukeneye kuvuga ko kubijanye n'umutumire wacu uno munsi Felix Kaongo, manze nkwakire. Mu kunyakira reka ngende ndamutse abakunzi ba BDUSA aho baherereye mwese tubabwira yuko no munsi ni shosho twabazaniye umwe mu baririmbyi bariko barabikora neza, nongira ndakubwira ko ameze neza mu kiganiro kabisa, ndi cool. Ya ari cool. Felix Kaongo, twongere twakire n'umutumire wacu nawe suwundi kubatamuzi. Sinibaza yuko byo bavyiza yuko yivuga mu izina kuko arahumura ntiyikoraho. Yitwa Keido the rap machine, umurapera bikora neza muri industry y'umuziki w'u Burundi. Twamakiriye rero ngaha mu kibanza cha BDUSA, mu bwami bwa BDUSA, kugira ngo dushobore kuganira muri byinshi byiza ariko arakora, kandi mwitege ibintu bikomeye cyane bivuye kuri umustar wacu. Reka tumuhikaze, karibu cyane muri BDUSA. Ya murakoze kumikaze muri BDUSA. Ya Mr. cyane gushika ngaha muri ubu bwami. Ya ego the rap machine, umeze neza ariko cyane gose. Urugendo rurerure kuva mu karere. Ni sawa? Ya nashitse kandi nashitse amahoro muga nanyagiwe. Ya pole sana nakavura. Urazi ibi nibihe vy'imvura biba bitoroshe, mugabo tugenda tubishima kubera ko niyo klima ishobora kubaka ubuzima bw'abantu. Ya ariko ntitubishime yuko ubuzima bw'abantu bushobora kubakwa n'imvura. Dusenge tugura imiduga kugira tureke kunyagirwa mwana. Ariko n'imvura nayo ntitwoyibuza kugwa. Imvura dusenge kugira ivomera imirima, ariko ntitunyagire hejuru y'ubukene mwana. Nukuvuga imvura ije yiyongera ku bukene kaba ewa nitakuwa ngumu. Ariko nyene benshi abantu iyo hageze mu gihe c'imvura niho ubona umenga bararyohewe, barashobora no gutwenga kurusha muci. Kubera ikibaye sinzi ngira bashobora gutwenga kubera ko baba bakanye, kubera utwenze imbere agabanuka. Kuri Keido hari igihushane gishobora guhari je kubera ko ndayibonye iguye, nkaba narifise urugendo ushobora gufata rukaca rusiba kubera imvura. Kacha kanja ku mutima nkavuga ati yabafise déplacement, naca ngira iki, naca ngendamo nta kibazo. Nta so Imana irikira bikora. So ku bakunzi bacu muri ko muradukurikirana kuri BDUSA, umustare yitwa Keido the rap machine twakiriye muri ubu bwami. N'umustare yakoze byinshi bishoboka kandi imiziki imeze neza cyane, ifise vibe, ifise hit kandi ikoze ku buhinga bwa none. Novuga bwa none hari myinshi mwagiye mwumva kandi gakundwa. Hariho Change My Life, hariho Najiamini na Hadfanani. Nibaza ko hatufanani ni yakera harazi imisi. Nibaza ko zishasha ariko nyene Change My Life yaragerageje kubaka akarere. Nibaza ko ni nawo mushinge wa mbere wa kariyeri y'umuziki. Ego twagiye tubona ukora ama concert atandukanye hariya mu karere k'intara ya Bubanza. Turabona kenshi ugiranira ubucuti n'abastare, tuvuga yuko muri kumwe mu mugwi umwe wa rap, ariko kandi tukabona neza yuko uriko ugenda ushaka gupushinga umuziki wawe uvane mu ntara ukwiza akarere kose ko mu gihugu. Urugendo rwabaye rurerure, ariko tuvuga ati wabikoze neza, tumaze tuguhe courage cyane. Murakoze. Nibaza ko urugendo ntishobora kuba ruto, n'ubu ruracari rurerure, kandi iyo maze kuva ni hato gusumba iyo ndiko ndaje. Ni Keido tuvuga yuko yatanguye umuziki wiwe wajyari. Je nawe utangiye kuva nkivuka kweri, kubera navutse ndirimba tera makiki mige mubizi none tuva hari ya Guantanamo tugashika ngaha ku isi y'amarira n'umunezero. Gwari urugendo rutoroshe man. Je novuga nkuko avuze ati yatanguye umuziki kera kuva kivuka. Reka tumwakire nk'umurapere muri BDUSA. Uvuze unyakire nk'umurapere ngaho izana iyo challenge basi. Ndashaka ndaguha akantu ushobora kunkorera, ndaguha gasije ushobora gukorera ko kugira ngo tushobore ni uze unyakire nk'umurapere. Reka je kubera ko ndi confidence, reka niyakire nk'umurapere. Uko yagiyeko kabisa. Niko tayari kupambana na kila kitu chote, niko tayari kupambana na moto wote. Nisonge kama pilote, nipishe nipite, nimukamate, siogope moto kama
kama Goliath, niko kijana kama Dawidi, tatu ya bidi nimupige manati. Yo. Acha nivue koti, Yo. rap za fake nizikule peke, usiseme niwe peke, akuna usituweke, tumekaza na bleke, Yo. na nguvu kama Jackie, Yo. sitaki vya micheko, na vya michiko chiko, Yeah. takupiga chengo kama chef, chenki papu za kibovu, taziweka kwenye chokoloko, wadogo mtoke, tusonge na woke. Excuse me, mi niko busy na kazi mitani ya vijana, mi siwezi, sitaki muni woni balabalani, sina kitu mfukoni, takimbia kama kunguluma, siwezi kurudi nyuma, simama kama soja na bunduku, kiniwona utowe nduki na ukari kama nyuki. Yeah, come on man. Yeah. Urumva izina ni ryo muntu the rap machine, urumva yuko nyene haba harimo akantu nyene k'imashini kabisa, ukumva yuko imashini iriko irafonctiona bien. Jewe ico novuga mu karirimbo yakararirimba hari utuntu twumvise ngo rap za fake nizikule fake, Nizikule kama keki. yeah. Hari ukuntu menga barapere buri umwe wese abayi ashaka kwitwa king, buri umwe wese ababona yuko ari hejuru. Yeah. Kuri wewe bitahura gute? Nibaza ko uvuze ngo umwe wese ngo ashaka kubona ko ari king. Icambere sinavuze ko ndi king, navuze ati hip hop zinyoganyoga no kuzikuramo, hama nyene tuzikure hasigare hip hop nziza. Nibaza sinzi ko mwese mwavukiye mu gisagara, je navukiye ruguru, hari ukuntu bahura ubududu bagahura, bahuye bakaca bashira mu kayungiro, Mwisekuru barahura mu isekuru bagashira mu kayungiro, hama bamaze gushira mu kayungiro bagakuramo ubufu, akayungiro kakayungurura ubufu, hama ibisekeri bakaca babisesa. Ndo hivyo sasa. So tuvuge ko Keido wo kuva kuri hatufanani na Keido wa Najiamini na Keido wa Change My Life, aho hantu harimo urugendo hagati kandi rutari ruto. Urabona hari iterambere n'ubuhe budasa? Nibaza ko uvuze uko umaze kubibona, iyo abataterambere rihari simba naje ngaha. Kandi nibaza ko kuva kuri hatufanani gushika kuri Najiamini, kuva kumutakura canke kuva mu Kamenge gushika ngaha n'urugendo rurerure, ufata bisi zibiri. Ego. Yes, abadukurikirana n'umurapera ariko arakora kandi neza cyane, tubibutsa kuja kuri YouTube yiwe Keido Rap Machine, mugira subscribe kugira mushobore kwibonera imiziki iri hit sana kandi imeze fresh, no kuvuga yuko rap hip hop y'umwimerere itavanze. Ubu vuba duherutse kubona harabaye ibintu by'ama organisation y'ibiteramo by'abaraperi, ibyo bisema trapish n'ibindi bitandukanye. Ndibaza warashoboye kuvyumva canke kubibona ukungene byari bitunganije. Hari abaraperi b'abarundi bashoboye kuhaba bagaperforminga nka Keido Rap Machine, ukungene habaye selection. Hari yindi mbono yari afise kwitunganwa ya biriya bintu, canke uravye ukungene abandi bavyifashemwo b'abarundi, urabona yuko hari akantu kari gahaze kukugira uvugire wa mudiho wawe? Nibaza ko imbere yuko kuvuga ngo hari ukundi bari kubitegura, kubera ko ntari mu babitegura, babiteguye nkabo nyene. No kuvuga je nanje yo bashiramo nari kumenya uko ndabitegura. Hari gihe wari gusanga bajya wabonye atari bo wari kubona. Rero nibaza yuko iyo umuntu ari karorganiza ikintu abafise ibintu ari kayisunga. Kandi uno musi mu muziki wacu ikintu gihari ntibaraba ubishoboye, ahubwo baraba ivyo basangira n'uwundi. Igicuti ca ntibaha ubushoboye akazi cyane. Oya we tuzinanye duhurira hariya kwa wakera tugasangira kamoya, urumva ibisigaye diri ndaguha diri kugira turonke ayo tuza kujana after, turonka tuza kunwa utuyeri canke utundi. Nibaza rero ko bijya byaraheze kandi ababikoze bakoze ivyo bategezwa gukora kandi babikoze neza. Abashaka kugira novuga urugero rwa hip hop nyarwanda na ndundi, nibaza ko babibonye gushika no mwanya ino saha. Nitwavuga yuko mu Burundi hip hop yacu ikomeye mu karere, nibaza ko atazoba ari kwiyemera, barabibonye baravyiboneye. Ya Felix Kango, je novuga tuvuye ku giteramo cyabaye Trapish concert, cyari citabiriwe n'abarapere nyene basanzwe babikora neza, naho bamwe mu bakunzi ba rap bagiye bavuga ati uyu ntiyashoboye kuri stage, ntigenje neza kwa eske nkawe nk'umurapere rap uyibona gute yo ngaho iwacu? Niki kintu cyatumye uvuga ati je ndashaka kuba umurapere? Icambere icatumye noba umuhapere
nuko je numvise ndabishatse kandi nuko numvise ariyo style ishobora gukora numva nyene numva inkora ku mutima numva message yanje ishobora kuyirasinga fresh atangorane n'imwe hama nyene iyo uri umugabo iyo uvutse uri umugabo utegezwa guhagararira ubugabo bwawe nibaza ko ari ico nyene bo ni muri amwe mu majambo abantu b'abaraperi kenshi bakunda gukoresha umwe wese ni satuntu twanje agerageza kwiyubakira uruzitiro kuri rape yiwe canke hip hop yiwe ukamenga yuko abandi bose baririmbye nubwo boza akaririmba bishimishije gute umenga aguma ari hasi Keido uko kwihagararako agushira hehe haraho gufatiye ku zindi tara z'abandi bantu b'abaraperi nibaza ko umuntu wese iyo udahagarariye urugo rwawe rurasambuka rero sinumva ko uvuga ngo ngura umuhaperi ata confidence ufise man ivyo vyovyo nimba atayufise vamwe hakiri kare ureke kutubera ibintu wegenda aho ntubura umuhaperi umuhapere utegezwa kwiyemera ugahagararira ibintu vyawe ukabidefanda fresh hama mugabo rero udefanda ibintu wumva bifise saza ntuze kudefanda amakosa ngo kunuko kubera abazi akazi bariho barabizi nibaza ko rero uhagararira ibintu birivyo ibitari byo ni ukuvuga nimba ari igitumbura citwa igitumbura nimba ari umukate by'umukate tuzikule kama keke tuzipige mateke usiseme niwe peke hakuna usituweke tupo hari akabazo ngomba kumwibariza turamenyereye abarapere benshi ugasanga n'umurapere mugabo ugasanga yagiye muri RnB hari indirimbo akwise muri RnB eja duhaye rap tuvuge ko uwo muntu atabakira umurapere nibaza ko icambere mupenda tuwirika monja kali muponyoka nibaza yuko ikintu tugiye gato usibye ko ijambo ry'Imana atari ikintu atari ikirenga atari kire muganda rizi ego nibaza ko abatangiye urugendo rwa Israel sibo bashitsi Kanani nibaza ko bagiye bagira bakura bamwe baradebuki bavuga ati batangira gutuka Imana nayo ntifyina kiba urabibona ukuntu yaciba kubitakana yari direct ego nibaza ko rero mu gihe uri uragira ibintu byo gushwazisa ibintu ku pembeni nk'umuntu w'amakinga nibaza ko rero hajya ntuburamenya icuri baba baje kurunguruka oya sikurunguruka urashaka kuba nyene uri ngaho urashaka kuraba umuntu kandi utamurungurutse mugabo nibaza ko nyimba uri umuhapere yiyemera uzicuri ntuhave uvuga ntuhave ucika intege ngo je ngo ntibantumira ngo mu biteramo nta promo ndonka ahubwo kugira ntucika intege wewe hagararira ibintu vyawe wiga impamvu bataguha ivyo biteramo wiga impamvu bataguha ayo ma interview hama uhagarari umudiho wawe umwanya n'umwanya nyimba ari ivy'iwawe Imana yo nyene izoguha umwanya wawe no kuvuga bizote bariko mugabo bijya wihanganye man hamajewe ico novuga ndabona aho ngaha dufatiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ama concert menshi agenda turabona abaririmbyi ba RnB aribo bagaragara cyane kwereka abarapere mutagaragara cyane mu makosa nibaza ko twebwe umudiho wacu n'umudiho atamaranga mutima menshi arimo rero no kuvuga mu gihe haje umuntu afise ibigumbagumba atora abafise ibigumbagumba nyene muga nk'ubu hovuga ati tugomba abantu dufate nk'ubu hoza akantu gato gatuma bavuga ati tugomba kugwana intambara turaba abantu bakomeye nibaza yuko abarapere nitwe twokwitanga imbere kandi nibaza yuko nitsinzi ari twe twogira iki twoyitwara kubera ko turamenyereye ama challenge turamenyereye guca mu mitego itandukanye imidiho yacu bayifata nk'imidiho y'abavayu bayifata sinzi ko bayifata rero nibaza ko ivyo rero ni cyakintu nakubwira batahure icambere umuziki n'umuziki sivyo mu gihe umuntu ari karakora neza muhe nawe akoreko kubera ko twese dushaka gutera imbere nibaza ko ivyo bo bigabanya kugira iki tubona iterambere twese muri nko dufate nko mu nyabutatu twese iryo terambere rive kuri jewe rije kuri wewe bose abakurikirana umuziki turonke iterambere kugira dutere imbere bo twagiye tubona mu mateka y'umuziki na cyane tuvuge ku ruhande rwa rap canke hip hop buri mudiho ugira umwami wawo no kuvuga uwawutanguje canke nibwo atoba yarawutanguje akaba ari we yawudugije ukabasha kumenyekana kwisi yose no ngaha mu Burundi hari uzomva ngo Jendi King
wiki kinaka king wa RnB, king wa hip hop, king wa rap ngaha mu Burundi, urabona bamwe ndazi urabumva canke hari naho nawe wowe burimo, kuko ndamaze kubona abaraperi ni basatuntu twanje, mugabo mu kandi kanya tukaza twumva ari muri RnB, mugabo kandi ukaza wumva ngo genda cyari umwami wa rap. Ubifata gute? nibaza ko ico amaze kuvuga ko ari umwami aba yihenze cyane. Ico kintu nama ndacishura sinzi ntimuragitahura gusa muguma mukizana. Jewe uko ntahura ubwami muri twebwe nta muntu yarazwe ingoma y'ubwami ya hip hop. Icambe ntushobora kuba umwami mu gihe nujya muntu yatanguje kijya kintu mutanazi atacu umufana, nta nico umufana, sivyo? Nta nico umufana. Rero mu gihe atacu umufana ubu umwami gute? Ahubwo twese turabaganwa kubera ko umuntu yagitanguje ashobora kuba atawuhari, muga muba muri generation ihari canke ababikora ubu nta mwami numwe ahari, ahubwo ubikora neza avuga ati ndabikora neza. Ariko avuze yuko ari umwami wa hip hop canke wa rap. Ariko ubu mwami gute mu Burundi? Ubu mwami gute mu gihe atari watanga ico kintu, mu gihe kandi hariho n'abagusumbya ico kintu, woca ubu mwami gute mu gihe uza gusembera mu zindi style, uza kuzisega mu gihe udahagarariye amarika aravumba arondeza aho yoshobora gufatisha. Mani ntavyo kuvumba, umurapere yiyemera ntavumba, hagararira hip hop yawe kuva ku ntango ugitangura gushika none. Yego, ukiri umurapere. Yego, tuvuge yuko nibwo wavuze ngo sukuvumba, hari ukungena uvuga ati jewe ngaha nibwo nigira kingi, nibwo nigira umwami, uwo mudiho byarananiye gupushinga kugira nserura umutwe, reka nce muri RnB nse nk'uwiba ndabe naho ko nofatisha nkaronka y'izina cye mponyokeraho nyene. Mbe mu gihe vyase naho ukaca usanga na twatundi waruzi twatunota warumaze kuronka hakaca haza uwundi akadutora, bica bigenda gute? Bono kuvuga muri ico gihe rero Keido hari akamo yotera abandi barapere canke hari urundi rugero, hariho n'inyigisho canke icabakangurira gukora kugira ngo bitwe abarapere bukuri? Okay, nibaza ko usivye ko ntogikangurira ngo abarapere bonyene bose muri rusanga abanyamuziki, ikintu ca mbere kiriko kiratwica mani, duhiga amafaranga. Inyuma y'umuziki duhiga ibindi bintu dukora bitwinjirize amafaranga. Nibaza ko uri umuririmbyi, uri umurapere, uri ikintu kanaka ushaka gupushinga ikintu cawe, wizeye kijya kintu nyene, ata kintu kindi gihari ushobora kugira iki gukora ngo kize gusahiriza ya mpano yawe, aho shaka ubireke. Nta muntu azoza kugusanga iyo uri mu gitanda ngo ariko araza kugutora atakubona kuri tele, kubera nibaza ko usivye ko dutanga message mu kuririmba. Nyimba umaze kuba umustar, gerageza ubera umustar no mu kibano, ibintu byose ukora bakwamure ko ivyama byiza kugira iki bavuga ati bwamunda abastare barakora, bwamunda abastare n'abantu bameze uku, tureke dufuta ry'amazina. Igituma bariko baratwita abavuayo ni kubera iki? Turakenye. Rero nyimba ushaka kwihesha iteka, kora uwo muziki wawe ukorana iteka, urondere n'iyindi business ushobora gukora ushobora kuguha amafaranga, kubera ufise amafaranga urubahwa, ufise amafaranga witwa nyakuba. Okay, nimba atari banga hinge gato mwibarize, nimba atari banga Keido hampande y'umuziki wiwe, iterambere rihagaze he kubijanye n'uburyo canke kubindi mirimo yo basanzwe akora? Icambere sishobora kuvuga uburyo office, kubera hari gihe usanga nk'ubunza ko hagiregemo canke akubwira ati inyuma y'ikiganiro nakubwira ati rega mani aba utore nzabisi, urumva ivyo ni ibintu bisanzwe, umugabo sinza kugucoresha ndayafise. Ariko ni Keido kugera uno munsi afata umuziki nk'akazi. Okay, nibaza ko inyuma y'ivyo je ndafise ibindi bintu nkora. Nibaza ko nka wewe uri umuntu twarakuranye, nibaza ko usivye ko sinokubwira ngo kuva ku ntango canke gushika kuherezo, basi guhera hagati urabizi bimwe je ndafise ibindi bintu nkora, kandi inyuma y'ivyo umuziki je ndawufata nk'akazi, kubera n'ivyo bintu nkora birashobora kugenda neza kubera namenyekanye nk'umunyamuziki. Yes, je cyo novuga turamenyereye abarapere, urafasha ikaramu uranditse, ubufise message ushaka guha abantu. Eske Keido nihe message yibanda ko mu guha abantu? Ari abarapere usanga ari karavuga je ndi naka ibiki nibiki, wewe nihe message ukunda gutanga
ku bantu. Nibaza ko message yiwanje iba ivana n'igihe tugezemo canke ibivana n'ukuntu nivyo shaka ndabirako kugira ko ndabivye abantu babayemo kugira nanje nyimba uri utavyumvise canke nyimba hariho irindi ukundi kuntu wewe umeze ivyo bintu nyimba ubikora nabi canke nyimba umeze uku ndakubwira ati man igezaho narabibonye turabanyarusaku twebwe kandi ntituvyigumizamo urumva ndakibonye kikambabaza ndakivuga hama nyimba ucumva uracumva utacumbishe naho kwa nyoko. Tukiri ngaho nyene abakunzi muri ko muradukurikirana kuri BDUSA Keido turashaka uduha akantu gatoya ku ndirimbo wise Change My Life hama cyo tubandanya n'akandi kabazo gakurikira. Ego twari tuzi ko tugiye kuba mu buzima bugaritse abavyeyi dusezeye ngo ubuzima burabonetse twagiye twiyumvira ko ubukene bugabanutse ndazi ko mwibaza kwino ubuzima buzimbutse haba namba ahubwo tubayeho duhangayitse. Hey guys, open my mind to think my life. Ndazi ko mwibaza impamvu twatevye kugaruka n'abasigaye muhira bakibaza impamvu atanico tubarungikira kandi bari bazi ko twagiye kuyakorera bakibaza ngo tubayeho dushayininze ahubwo tubayeho mu buzima buzimvye. Yeah man. Aho wari kurabwira abantu novuga yuko uvuga nko mu kibanza cy'abantu baba mu mahanga bishaka kumvikana nkaho umenga ubuzima bwarabagoye hariya mu gihe ngaha bikirondereka. Nibaza ko ari uko nyene we warabibonye message ndumva yaragukozeko. Message narayitahuye narayumva ariko niyihe reaction yashoboye kuhaba ku bantu bashoboye kuyumva abandi apare yo ku ruhande rwanje kuyishikira hanze bayakiriye gute nk'abarundi bari hanze? Nibaza ko barayakiriye neza kubera ko twebwe turi ijisho ry'abantu ry'abandi kandi ntitubibaze yuko hanze ariyo maronderero muto nabo hanze barapigitse sana birababaje kuza gukora hanze akazi wasuzugura ngaha ukacuza gugakora hanze nk'umutifi ngo abajama ngo ntibambona ukibaza kwa kundi nyene ngo barashayininze hari mani kumbe naho ewana ni hatari sana. Ngira bamwe nuko baba bahembwa $1. Sinzi ntabyo nzi mugura ashobora gukoreranya $1 kuri shikana bikakugora ugasanga amabezo ya hari azimvye gusumba yo nga rero icambere batahure ko nyimba ugiye hari ni wibaze ku gihugu cawe kubera ko birababaje kuza guteza imbere igihugu c'abandi bantu wewe igihugu cawe kigikenye. Ikindi ugasanga wewe uri kurakora ushatse kwiguranya amahanga ariko umenye nyimba bijya bihugu vyarateye imbere nuko abantu bavyo batahuye gukorera igihugu niki bahagarariye ibihugu vyabo barakora kugira navyo bitera imbere. Rero ndanabahimiriza nabaza kubona iyi interview bamenye yuko mani uburundi ni twebwe bo kubwubaka buracabakeneye tutabwubatse buzoguma kwa kundi nyene ahubwo nyimba tugiye tugaruke kugira twubake igihugu cacu natwe kizomera nk'ibindi nka Dubai nyene icubahiro ni wakunda kubivuga ati none tutagikoreye bigende gute ni bitegerezwa nyimba wewe uvuga ati twebwe tugiye hamwe turi batatu tukavuga ati burero turi haye ihangiro ryo kubaka wewe tuzotuma tuyubaka imyaka 10 muga tuzoyubaka. Rero nibaza ko ni vya bindi kandi ca tugaruka muri wa muziki ntugire ibintu byo gushoboka umugisha wawe ntiwibwa nyimba ari umugisha wawe uzoza we gusa usikate tama. Keido nkuko indirimbo wayise Change My Life urabona ko Keido ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu abicishije muri wa muziki wiwe. Icambere namaze kubuhindura yego. Bo hariho abo numvise bavuga reka navuze guhindura ubuzima bw'umuntu wa munyagihugu hariya sinahinduye ubwiwanje naramaze kubuhindura kubera iyo ntabuhindura simba ngeze nga wewe wantumiye mu kiganiro cawe kubera uzi message natanze kubera kunibaza ko nawe iyo ntagukora ko kuri message utabona impano yanje ni wari kuntumira. Hari n'uwavuze ati imyaka turimwo niyo kwiratrapa niyo gusubira gukora cyane uravye ibihe uburundi bwagiye bucamwo n'ugwaruka rurashobora no guhaguruka rukagira icyo rukoze rukoresheje amaboko n'inguvu zago. Keido apare y'umuziki ku migambi y'iterambere ijanye n'ubuzima bw'igihugu ariko arakora iki mu gihe tusanzwe tuzi yuko twese ari uruhara rwacu guterera igihugu? Nibaza ko icambere
nyimba ni muri business Yeah. ndatanga ikori ico nico kintu ca mbere Wow. ushobora kuba nterereye mu iterambere ry'igihugu Wow. kandi nimba umuziki wanje uzotera imbere ni benshi Yeah. bazoza kundondera kugira bandandaze kandi nabo bazoca batera imbere hama babandanye bubaka igihugu. Yeah. Nibaza ko rero ndanabahimiriza ubona iyi interview akabona avuga tujya muntu ndashaka kumubrandinga naze nibaza ko amayide turayafise amayide yo kurondera inoti kugira twubake ca gihugu turazifise nibaza ko rero ntibitinye nibaze badushiremwe amafaranga hama natwe tuzana inguvu zacu hama ibintu bigende neza. Ati nibadushiremo amafaranga okay, hariho umuntu ashobora kuvuga ati Keido ndamushiremo amafaranga, Keido amaze gukora ibiki, amaze gushika ku biki. Niki kintu Keido yishimira muri rap wavuga ati je ngiki kintu nakuye muri rap nazofa nibagiye. Icambere ico maze gukurayo nuko maze kumenya ico ndi jewe nico mariye ikibano. Ico ni iyo niyo nyungu ya mbere. Ikindi kuvuga ngo ivyo maze gukora fatira ku byo maze gukora nyene genda ubirabe wewe nyimba bibi ari bito bikuze ariko ni wabikuza nibaza kutezohomba. Bivuze yuko kugeza uyu mwanya Keido adafise abashobora kumanaginga n'abashobora gushira uburyo mu migambi yiwe ijanye n'umuziki. Mvuze ko atabofise ba managinga no basuzuguye umuntu wese ama support. Nibaza biretse kuba officiellement mugabo gushika no mwanya nino saha nyimba wewe ushobora kuvuga ati sha je ugiye muri shooting reka ndaguterere na ya bisi. Ibwo n'ubufasha bukomeye cyane. Rero sinovuga ko ntafise abafasha. Icambere nta ugufasha utifashije ubwa mbere babanza kubona ivyo ndiko ndakora nibabona ivyo ndiko ndakora hama bazovuga ati turabona yuko afise umwete reka natwe tugerageze tugira iki tumushiremwe amafaranga kugira nyimba yahora agenda n'amaguru aronka ka déplacement bigende neza hama ibindi bizoza. Nkuko yabivuze tugitangura ikiganiro yavuze ati jewe natanguye umwuga wo kuririmba kuva nkiri umwana mutoyi. Eske Keido nuwe murapere wabaye inspire nawe ukavuga ati jewe ndatanguye rap uyu muntu ndamukunda. Icambere jewe ukomeze sinkunda kuraba ibintu by'umuntu ahubwo ndaba ivyo ngomba gukora nico bishobora kumarira abantu. Ariko urafise umuntu wicitegererezo mu mudiho. Nibaza ko bose sindabanga umudiho wanje kubera ko ubwi wanje novuga ndabivuga ukundiyemera kandi nizera ivyo nkora ariko umuntu wese abikora neza mbona atabikora mu mayanga n'umuntu wa mbere shobora kwigirako ashaka kuvuga ati nyimba urya afise ubutunzi kanaka yakoze gute kugira bushikeko nanje nico kintu ca mbere nza kumurabirako kugira iki nanje ngira handi hantu shoboye gushika biciye mu bantu bose kubera ko umuziki n'umuziki hip hop n'umuziki RnB n'umuziki buri kintu cyose ni muri tuja muri kategori musicale. Ariko nyene tukiri ngaho mu barapere muri mu murongo umwe bari ngaha mu Burundi kandi babikora neza hari numwe uvuga ati jewe umuntu ndabona no muha felicitation abikora neza bashe ubikora neza wese vraiment felicitation asha ni boko ntushobora no kuvuga ati jewe oya sishi oya ni beshi man ninavuga umwe nzobambaniye uwundi ariko ubikora neza jewe ndavuga ati mani nibaza ko hari hakantu twariko turaraba no mujama tutaratangwa ikiganiro navuze ati uwo mujama yagiye orbit rero nk'uwo muntu bibaye ngombwa kubera ko je ndamaze gukina hip hop battle kandi ico gihe narayitsinze rero ntuza kumpenda ndabizi ugiye orbit ndakubwira ati mani jewe sinza kuraba ngura umujama ubikoze nabi ewana umurungu uracama nibaza ko rero je nta bintu by'amaranga mutima oya ubikora neza ewana big up sana muga nawe nyimba ukibikora nabi higa ukuntu bikora neza kugira iki bigende neza nirihe tandukaniro riri hagati y'abarapere b'abarundi n'abarnbiste b'abarundi? Itandukaniro nuko tutaririmba cyo kimwe uravye kwiterambere ryabo cyangwa ukungene biyungunganya mu buzima bwabo bw'umuziki n'ubuzima bwa misi yose. Icambere kubera ko mfatire ku muziki nibaza ko umuziki wa RnB ni umuziki uryoshe ku managinga hejuru y'uko beshi bibereyeho mu buzima no vuga apana ambiance oya babaye mu buzima bw'ikigongwe rero ubwo buzima bw'ikigongwe no kuvuga nk'umudada yibereye ukuntu usanga yakomeretse kubera urukundo ukacuza umwinjira fresh urumva
ewana aca yumva nyene yo gukunda kubera iki none ubwo buryohe buri muri RnB bushobora gukora umuntu bukamwururutsa umutima bukamuhumuriza muri hip hop ubwo butuma nibwo ntubucayo biratandukanye cyane na RnB jewe nza kubivuga mpagaze mugu mu RnBist no kuryama araryama uzurabe nta mani nta murapera ashobora no gutera ibi ntibibaho mugu mu RnBist ararira ewana avuga ati mani jewe nukuri kw'Imana biranse muga jewe nguma nihagazeko nibaza ko rero ahubwo je novuga ati niko abantu Beast umengo nabantu bari romantic nivyo rega ariko barapera umengo murabajeshi mu mutwe ukipenana na jeshi utakuwa jeshi yewe bakunzi budukurikirana kuri BDUSA reka tugaruke ku buzima bw'imiziki y'uwo mwene data yo tubonye indirimbo ziraka benshi babonye amafoto acana cyane ako kumbuga ngurukana bumenyi wambaye costume hariho n'uwo mwari kumwe yambaye rushungi baribaza ati Keido yagize mariage kwanza tumanze duhere kuri Keido n'umusore n'umugabo arubase muri legend ntagira mariage muri legend ntagira mariage gute mariage ni copy urazi mariage urazi nka wewe ingumaze gusambura mani urabizi tuvugana ukuri mani rero muri legend bivuze nabwo ari nije ndabivuze canke ni ubibona canke nije nabibonye sinzi ntacyo tubwira impamvu amafoto yashoboye kugaragara nibaza ko ivyo twebwe tuba mu buzima bwose ni nkuko ubona ndi kumvuga ubutumwa ariko inyuma yo kuvuga ubutumwa haba ari ikintu kinyegeje inyuma ndabona babwira yuko indirimbo ziraka igomba gukorerwa remix ego nibaza ko hoho muzobona ibisumba ivyo zizokwaka vya nyavyo rero nibaza ko ni ibintu bisanzwe tuvuge ko ni video yatanguye gukundwa mu ma video ufise kandi yaragize vibe cyane bivanye no kungene mwakoshoboye gukora video neza cyane nk'abantu bubakanye hakabaho imitongano hagati ya reaction wagiye kuronka nk'umuntu w'umusore utubatse kijya gihe abantu bavyakiriye gute batarabona video n'inyuma yo kubona video bavyakiriye gute nibaza yuko imbere yo kubona amafoto nuko narose message nyinshi z'abadada kuko twahora tuvugana wese mani urahemutse vraiment mani bigenze gute bivuze kuri Keido nyene mugabo uvise abana benshi bamaze kubona video nacinda babwira ati saruti nta muri jande agira Maria uravuze yuko indirimbo ziraka hagiye gusohoka remix twitega yuko ari uzobori wenyene canke uzobori kumwe n'abandi bariri nta muntu nibaza ko ivyo ari remix mwarabonye ukuntu yari imeze nibaza ko rero sishobora kuba ndi jenyene ni message ishobora gufasha abantu benshi kandi ishobora kujamwa abantu benshi n'ubuzima abantu babayemo cyane rero nibaza ko ivyo umwigeme mwayiririmbanye nawe nyirazo bayirimwo kuzoba ro kwagura ivyimviro ubu hazobonekamwo uwundi kubera ko uwo twayirimbanye yaragiye gato hanze y'igihugu mugabo nibaza ko nta ngorane bizogenda neza kandi turi ku kivi n'ibisumba ziraka muzobibona uwo mwaka ni mwaka wa kazi nibaza ko bizogenda fresh mu muziki usanzwe ukora indirimbo zawe uririmba ubona zishika hamwe wakwifuza ko zishika nibaza ko n'ama challenge tugenda duhura nawe sishobora gukora ikintu ngo gikundwe na bose bifise ababikunda bifise aho bishaka kugera uwo bishaka gushikira kandi gushika no mwanya nino saha nubwo wovuga ati narasohoye indirimbo narose views 100 mu gusohoye yindi ukacuronka amajana 2 urumva uba wakweza abantu 100 ni kintu ciza yaba abantu 100 umwe wese atanga 2000 urumva amafaranga uba wungutse ya mafaranga twoguma twayarose tukiri ngaho nyene manze niramukirize umuntu yitwa Gerard ndibaza yuko uramuzi cyane n'ubuhe bucuti buri hagati yawe n'umuntu bita Gerard dukunze kubona kenshi ari hafi yawe nibaza ko nukumvikana nugukorana neza nibaza ko ibisigaye nuko ari umuvandimwe nuko ari umugenzi nk'umunyamuziki twiyumvikanira tu reka ndanamuramutse ndibaza abona mu byana turakora mukije Gerard Mr Gerard turakora mukije cyane aho uri hose wubahwe kandi warabikoze neza kandi turacakwiteze ko ushobora no kugaruka kandi ukaduha n'ibindi bishasha inyuma yaho gato urakoze indirimbo yitwa na Giamini yashoboye gusohoka igaragara yuko ari nyene
kwa kwihagarara ko kw'intare nk'umurapere kandi nyene hoba harimo ubundi butumwa wari kurerekeza ku bantu kanaka b'abarapere canke abandi bantu mu kibano? Nibaza ko mwarayibonye rero kuyibona nibaza ko mwavyumvise nibijya nyene mwumvise sindabigaruka ko uwavyumvise yaravyumvise wabonye yarabibonye bibwirwa benshi bikumva bene ivyo nibaza ko ari uko rero mugabo n'ibindi biracakogwa gusumba harya nta gufyina nta mwanya wo kwicara ni ugukora kugira iki tuyivyaza umusaruro baririmbyi ba RnB turabona basohoka hanze y'igihugu gukora amakonsera agiye atandukanye ariko ku barapere tukabona atari kirenga habuze iki. Okay, utaravuga uko urashobora kubukunda abakobwa amana arayivugira RnB gose umuzana ibintu vya romantique cyane. RnB dufate yuko ari y'abakobwa ubu urayibatije ko ari y'abakobwa so kuvuga ngo niyo nkunda turavye barasohoka cyane gusumvya ra mani urazire kugira tubikwereke yuko tutanabishaka naso navyo mu kiganiro kubera gumya bizana mani uravye ko Keido yamaze no kubatiza izina RnB yuko ari umudiho w'abadada. Yego kubera iki? Ni kubera urumva izo santima zabo izo santima bakoresha ni ukuvuga baba mu buzima bw'abadada rero ni ukuvuga nakubwiye ati umudada rero mu gihe ari mu bintu bitameze neza ukaca umufatira hahandi na kakajwi nka kamwe ka Maria Kare urumva ewana aho nyene uramuzanya muga jewe ndakubwira ati muta wewe nyimburira nyimbutarira jewe shauri yako jewe nkora ivyo nagomba gukora nyimba ari uwo mudiho ndabikoze muri hip hop zumva uko nyene nyimba uzobitambo hagaze jewe sinza kuvuga ngo nukuri kurarira ngo nanje ce ndira hama vyoca bigenda gute? Okay, hama ubucuti bwa Keido n'abandi barapere ngaha mu gihugu bwifashe gute? Sawa, imigenderanire imeze neza cyane. Yego, reka tubishime abarapere bose mubikora neza ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu ni Keido, murashobora kumutaginga mukamuha big up. So tukaruke gato inyuma, twagiye tubona kenshi udakunze muri iyo myaka udakunze kugaragara mu mamedia, ariko ubu tukabona yuko mu mamedia hariho ubucuti n'abajournalist. Nirihe banga washoboye kuvumbura riri hagati y'umuziki wawe n'amamedia? Nibaza ko ukugenda ukora ni kugenda utahura ibintu, kandi ukugenda ukora ni kugenda uronka ama partenariat atandukanye. Rero nibaza ko kandi umuziki udafise media ntaho ubuhagaze, kubera uno munsi ntitukidandaza amasede muri ville. Oya, nibaza ko ibintu byose ni rezo sosio. Rero mu gihe ari rezo sosio, umwe wese canke ushaka iterambere jana nibihe. Nibaza ko uri umuririmbyi umuririmbyi n'umuntu ategerezwa kugenda ajana nibi akajana n'ibintu abantu babayemo kugira bigende neza. Tuvuge ko ari Keido kugeza uyu mwanya atari nk'abandi bidogera ibinyamakuru cyangwa abamenyesha makuru kudasupportinga umuziki ndundi. Nibaza ko kudasupportinga barasupportinga kandi tubyemeranye. Umuziki si wa undi wa kera, biriko biraza vraiment. Tunabashimira abana twidogera twebwe abajournalist. Nibaza kubidogera umuntu wese mudahuje arakwidogera, mugamuhuje ni inka n'imirima. Uvuge ko promotion abaririmbyi b'abarundi bahabwa ikwiye. Nimba idakwiye biriko biraza si nka kera, mugabo nibaza ko biriko reka dukore cyane. Nitwakora cyane bakabona turiko turabakora ku mitima bya bindi bashaka, nibaza ko nta mpamvu batadupromotinga. Mugabo n'abafise agatima ko gukunda ibindi by'ahandi vraiment bagate duteze imbere umuziki wacu kugira natwe tumenyekane cyane mu karere, duhagararire industry yacu kugira bigende neza. Tunagushimira cyane, ariko kandi twongera tukubaza n'akabazo ka nyuma. Mu migambi yawe yo muri iyi minsi canke yakazoza, ni Keido ariko arategura iki bishasha by'abafana bashobora kwitega kuri Keido? Nibaza ko bitege byinshi ubu mwaka. Turiko turakora cyane. Ego, ndanashimira n'umuntu bita Raja muri Buja Town. Aheruka kumaka message keza. Nibaza ko rero nawe ndanamushimira cyane. Shimira abantu bose bafata mu mugongo, shimira abantu babiri bamita Moba na Pasha bakora ibishoka byose kugira video zanje zimere neza muri Focus Studio. Batabikoze tuzovyikorera, niyo principe.
twitege gishasha cyo bakikiri mu gikoni muri iyi minsi ibiri mu gikoni ni Ni byinshi byinshi. n'ubu wogenda wose worya ariko nyine abafanzi bawe baragukumbuye haciye iminsi nibarindire nibaza ko mu minsi barabona ibintu byiza bije ku yindi shusho Yeah. kandi nibaza ko batazidoga byiza cyane yeah. tugushimire cyane ariko mugenzi wanje Felix Kaongo sinzi ko yo bafise agasuni karuki ya inyuma yo kumushimira twosaba yuko yodusezera nk'umuraperi abaraperi n'abajeshi babikora neza ushobore kuduha aga freestyle gashobora kuryohera abakunzi ba BDUSA aho baherereye hose nibaza apare ko ushaka ngo sezere nk'umuraperi gusa nuko nubwo atabivuga Yeah. arabikunda cyane avuga ba RnB cyane mugaga akunda kumviza hip hop rero nibaza ko Yeah. kibazo byose ni byiza n'amavuta maneno kama kasuku misi taki tumetembeana usiku na mchana kumbe unaumizwa na maisha yangu umetafuna misaya unata kuniua kunifanyia vibaya acha ubaya maisha ni ya Mungu haujui maana yake ya kila kitu kwangu nimekaza na breki stop we jamani ndo hivyo sasa Kdo the rap machine Yeah. bakunzi ba BDUSA twari tuteramanye na Kdo the rap machine umustar abikora neza mu ndiho wa hip hop rap nziza kabisa inzira amazi ariko kandi ku ruhande twari kumwe na Felix Kaongo mugenzi wanje twagiye dukorana neza nanje yari Amos Kelly the one known in town mukomeze mugire subscribe nyinshi kuri BDUSA media mugende no kuri account ya Kdo the rap machine nawe nyine mugire subscribe mukore meze kuraba imiziki myiza ikoze neza ama video meza cyane turabashimiye mugire ibihe byiza ciao ciao